banki nkuru y'igihugu BRB yakwize imyaka 60 mu buheruka, aca yumva yuko by'ukuri urwo rugamba rutoroshe. Mvuga ko rutoroshe kubera ko nshishije ko mwaragize muti hako jewe ntsindwa ku kibazo c'ubutunzi nzopfuma mpfa, kandi ninapfa ntimuze mundirire. Urwo rugamba muri mu bw'ubutunzi navuze ko byumvikana ko rutoroshe, ariko kandi umuntu yumvise ayo majambo kunyumva yibaza ati umukuru w'igihugu muri urwo rugamba arimwo bamutereranye, ahanye n'icubahiro mu hagati we n'umushikiranganje ajejwe umutekano, ubundi ajejwe kwivuna abansi byansi ko muri urwo rugamba mwatangaje ko mugiye gusubiza iteka ifaranga ry'u Burundi. Niwe mukenyero muzokoresha utandukanye n'indi mikenyero mwahora mukoresha yindi. Mu bijanye n'ubutunzi nyene ntawo buga ubutunzi hama ngo yibagire ubutare. Inama shikiranganje idasanzwe heruka yaremereye ishira hamwe Sotrevo kuyimba no gushora ubutare bwaheruka kuvumburwa hariya mu ntara ya Kirundo Imurehe. Aha Barundi babona ko bagiye kogorora kw'igihugu nyene ubutaka kizoronka ibice 20%, iryo shira hamwe naryo rikaronka ibice 80%. Ubwo suruhombo ko leta yari yashimangiye ko itazosubira kwibwa igihe hagaritse amashira hamwe acukura ubutare ikanasubira mu itegeko rigenga ubutare mu Burundi. Mbega hoho iryo shira hamwe rikomoka he? Ni ryabande ryahawe ico gikorwa gihambaye hisunzwe iki? Ribise uburambe bungana gute ko tuma gizego? Nutwe tubazo narivise nyine icubahiro kugira ngo twumve yuko Abarundi bokogorora nkuko mwama mwabisezerana mukavuga muti burya igihugu cicaye kugahiya harageze ko karibwa. Murakoze. Amabanki twasanze nayo nyene mu bariko bagwanya igihugu barimwo kandi nta kubesha kurimwo. Reka ndabereke burya bwa mbere twagiye kubona urugamba rwarigwo igihe banyegeje amahera y'igihugu yose tugasanga ntayakiri mu ibarabara. Inoti z'ibihumbi 10 n'iza 5 iyumvira ahantu hariko hazunguruka imiliyaridi zirenga 500 tugasanga ntizishikana 15 bayanyegeje. Twagiye kubona ivyo ari vyo igihe tuzanye izindi noti nshasha tukabona umuntu azana imiliyoni 10 zigitekeye neza muri kagasashe, nuvuga yazitwatagiye kuzikoresha yagiye kunyegeza gusa. Mugabo tugiye kugira amatohoza duca dusanga bashaka ko dukora izindi noti banki nkuru y'igihugu izishize ku kibuga zimwe banyegeza nazo bace bazizana bazirundeho, hanyuma haca ibihera vyinshi bitangana n'itunga ry'igihugu. Ico gihe hacaba inflation, novuga batuja gusuma utwaye umupfuko ikiroro c'amahera ugiye gusuma ku isoko. Ico gihe twarabonye ko ari abandi bari bazanye amadolari barayanyegeza nayo kugira ngo bace bakuvunjira. Hakutwara umupfuko w'amahera ugiye kugura isombe uca utwara amadolari no kuvuga ifaranga ry'u Burundi ribe ripfuye ubutakigaruka. Nivyo bashaka. Murumva ko urwo rugamba rwari rugoye. Mugabo ingene Imana yatubwiye iti nimukora izindi noti izo zitwe ko zapfuye zakandi zarapfuye, urumva kuko zari gukora ikibi mu gihugu. Ugice nico cyambere twagiye kuboneraho. Hanyuma haje noti nshasha. Inyuma y'indwi zibiri mwarabonye ko zica zinyika. Ziranyika neza bose baravuga n'amabanki yose bavuga ko atamahera afise. Ico gihe naciye mvuga nti ubu nyene hariho ababijejwe. Genda muri ibanki ariyo yose bugurura imashini bace bimprima hanyuma twe tuzoja kuraba ayo mahera yo yaroye kuko ibanki yose turazi ayo twayihaye aca twereke yo yashize. Dusanga tugiye kuraba mu mpapuro twasoye dusanga amahera ariho. Duca ruva tuti iyi ni dossier judiciaire uyu ni ushaka kwica igihugu kuko burya crime économique ni mwenizo. Tutu rero ubu nyene tumucira urubanza nta kindi. Babonye batatu bonye namaze kubazwa tuza tubona barayazanye baranyegurura. Murumva abantu tuba turagwana bariho. Ico kibi cyambere mwarumvise ama-ONG ama-organisme international bose bagomba kominduru ngo ntibajane ngo amadevize ngo baza mu gihugu ngo bajane mu mabanki ngo asanzwe ngo ntibajane mu banki nkuru y'igihugu.
icyo gihe turabareka tuti turabe ega burya uri kuragwana urugamba utaretse ngo urabe hanyuma duca dusanga abo bantu ntibayazanye ntayo tubona yinjiye mu gihugu turabaza ruti none ko bakora ata mahera bazanye bakoresha iki amarundi bayakura hehe ko batarima ngaha niho twaja kuraba dusanga amabanki arabaha amahera mugabo batazanye babaha amarundi mugabo batazanye amadolari amadevize tuti none nayo mwabagabiye ningurane mwabahaye niho twaja kuraba duca dusanga bayashira ku makonti yabo hanze bagacabaza mu Burundi bakabaha amarundi no kuvuga amahera ntapfe yinjiye mu kigega cy'igihugu cy'u Burundi ngo aharugwe muri economy umva ayo mabanki amahera yashira hanze ngaha mu Burundi bakabaha amarundi ico ni kimwe hanyuma tugira irindi tohoza tubaza abagwiza tunga bagura ibintu hanze bemporota ukamubaza uti mbega wewe wajanye amadevize cyangwa amarundi muri banki kugira ba transfer ati je najanye amadevize liquide ni sawa duca tuvuga none ya transfer yahe ko tutayabona nova ya mabanki ara transfer muga mahera tutazi ya liquide nayo bajana muri yo banki ko batatangira raporo aja hehe yagiye ivyo byose ni ibintu naciye mbona neza maze kubibona yuko amabanki yabaye umwasi w'igihugu ubwo rugamba rero rw'amahera urabizi ko rutoroshe na cyane cyane ko abarundi bakunda amahera ubahaye amahera ari igihugu bokigura ejo bashobora guha amahera amamiliyaridi nk'amajana n'amajana y'abarundi batimutera amabuye nico yitwa nabivuze kuki abarundi mugabe namanda babwira abantu bashobora kuza turiko turondera heza n'abakabereka habi nico gituma rero ari kumenya ko uru rugamba kuko barashobora guha amahera naka wari gukora iki akanga kwikora kubera bamuhaye amahera abantu baramaze kumenyera kujya igihugu ataco bakoze cyo gituma dutegereza kugwana rero uvuze ngo mbega baragutereranye wowe warantereranye ntiwarukuyeho kundabira nawe warantereranye tangura ivyo byose ni wowe ubimbwira ubwa mbere kuko ni utembera ukumva ukabona ugacuza kumbarira n'abantu baravuga ngo mbega ngo azatambikiza rumwe ngo reka twinumire ngo aratambikiza rumwe ivyo nibivugwa urumva rero nzoruha rero ndushe uzibigenda gute ico wakibajije bo unovuga nti ni interano watanze ubugira kabiri wavuze ikibazo kijanye n'ubutare abuze ko butare navyo nyene mwitegere neza kubutare nagira ndakubwiye yuko ubu ikisata cy'ubutare n'umugambi wa leta kubera iki ari umugambi wa leta twasanze abantu bose binze ubutare murabazi namwe mugenda muze murabazi umwe muti wewe ko tuzi winze ubutare washoye twereke n'igiki wazanye mu gihugu ubu rero suko bimeze ubu twarahinduye ajya amategeko agenga ubutare mu bintu bita partenariat public privé umwe wese ni kuco yazanye nukuvuga yuko ni haba mugwiza tunga yazanye amahera nganuku iyo kwimba ubutare kugira bikunde ko tubwimba ategeza kuronka ayo mahera yiwe n'inyungu yayo birumvikana hanyuma leta nayo igatwara ayayo kuko yazanye ubutare nawe yazanye amahera mugabura rero mwaza hasi muga rero webwe muca muvuga ngo muti mbega 20% muki ngira ngo turiko n'umushikiranganje ngaha muga ndazi yuko ko wewe babiharuye siko nibaza ko atariko siko yabivuze n'umuvugizi wa leta ni bya bindi bamuza murafata ikintu mucumvirize neza hajye harimo n'amahera azoguma arindiriye kugira ngo imashini zikwamye zikogwe cyangwa zisubirizwe hajye arimwo yose mugabo ajye 20% niyo wabonye ajye 80% niyo acaja mu bindi mugabura rero umwe aza gukora ibi uwundi aza gukora ibi umushikiranganje nagire ico bivuze ko
Murakoze cyane nyene nyicubahiro mukuru w'igihugu ku ijambo uko mubivuze nuko bimeze. Nagira ubwa mbere mbwire wabajije ikibazo n'abarundi babimenye nuko mu Butare igihugu musanze cyahora gisahurwa bimwe biteye ubwoba, ugasanga amasosiyete aje avuga ngo tugire société mixte. Muri société mixte wumva muza kugabura kubyo twita amadividende, muza kugabura n'igihe yungutse, ariko uko byakabaye kose wazubona aje kudekarara uko umwaka uheze ngo ntaco nungutse, ukamurindira agasubira ku rundi mwaka wa kabiri ngo ntaco nungutse, mugabo yashoye Ubutare bwagiye. Rero niyo twavuze duti murabe nk'umuntu azi kubaga neza intungwa akaza akakubwira ati umuntu uragiye intungwa mpereza imwe ngende kuyibaga ndayigurisha ku migeto imishikake amahera nzo kuzanira intungwa wayimuhaye tuvyumvikane, aragiye arayibaze avuze ngo kubaga kuza byamwe twita gucinja ngo byamutwaye amahera, gukuraho ushato n'ivyo muntu ngo byamutwaye amahera, ngo yaguza amakara, ngo yaguza kunyu, yaguza agapiripiri, yanahonjeje wewe kumbure, akaza akakubwira mu nyuma ngo nahomvye nani. Intungwa yagiye mbwa azi kubwira ngo yahomvye. Ivyo rero nivyo twansi tuvuga duti ingo Ubutare bwo nabuguhaye nabubonye burimwo ima hama ugira ishore banza impereze, wahomba wareka nabubonye banza impereze ayanje shiri ruhande, waharuye nabi uragenda wenyene. Nivyo tuvuga awe mumva ko 20% nkanye mu mutahi twe tuba twayaronse ubwa mbere turumvikana. Hanyuma ibisigaye rero nivyo nyene abwiza kubyaza umusaruro ubwo butare akagwiza umwimbu kugira ngo dusarure vyinshi. Hari bizokenerwa amamashine, gusubiriza ivyapfuye, guhemba abakozi, hariho amatagisi abwiza kuja muri leta, ni vyinshi cyane. Niyo mpamvu mureke dukore gatonyi hanyuma turabe uko bizogenda ko tuzobikurikirana kurya tuzobikurikirana kurya umwana kurikira nyina w'umwana kurikira umuvyeyi wiwe ariko aratembeye, niko tugiye gukurikirana Ubutare turabe ico bwofasha igihugu. Mureke rero dukore hanyuma ikindi naco no kumenyesha uko amashirahamwe akora ngaha amenshi yashobora no kuba amashirahamwe y'igihugu, amashirahamwe novuga y'abarundi kuko menshi araza twiteza imbere, iyindi societe kazi ukayihereza ngo uje kwimba nkuko kandi hazi zivuye hanze. Reka rero iyo ni intumbero twafashe kugira ngo turabe ukuntu dukuraho umusaruro muri ubwo Butare dufise, hanyuma uzoje tubaza we nyuma y'umwaka mbe vyagenze gute. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo uravuze ingene kare batwiba ico bita ngo société mixte, nagira ntange akarerero kamwe kijya tererare tukiriko n'ubu turahazana. Baragiye ngo bagize ngo société mixte. Iyo société mixte ni yari kwimba Ubutare, novuga bari kuyiha leta n'ijya yindi société yo hanze, baha umutahe iyo société nshasha hanyuma akayiha uburyo bwo gukora. Ntibigeze bayiha uburyo na bukeyi, ahubwo waciye umutaka wabo kugira baze kwimba, baca barashora muga ntibigeze bazana. Muga genda abwire naho biruko haba hari uruhara rw'indongozi zimwe kuko nta muntu yoshora Ubutare mungana gutyo ntazare n'ifaranga na rimwe mukaguba mwirekera nyene ngo bigende uko. Kuko burya hari ubwo twafashe itona amajana 4 tutizi nk'imuzikura mutabanje kuzana amahera y'izambe, burya n'ubu rero turiko turahazana. Hanyuma ikindi rero kuri ibi bya burya Butare wavuze ngo iyo societe ngo ifise urambo buwe ngo igiziki, nakubwiye ko ubu leta iraja kurondera abahinga. Nagenda kubwiye yuko abaengineer bari muri irya societe n'abaengineer umukuru wabo niwe yanyeretse neza amaze imyaka 40
ari muri ico gisata c'ubutare n'abaenjeniyeri twazanye kuko ubu ni leta ivuga iti dukorana nande twese tuja kwimba ubutare turi kumwe mugabo kare wamenga bahereye ujya muze mubaze n'abarundi bimba ubutare ngaha babaze ko leta barigera bakora barigira bakiyimbira uko nyene mugubu twarabihinduye nico gituma twavuze ko isosiyete yose ari kwimba ubutare itegerezwa kugaruka hanyuma tugirane amasezerano muri iyo ntumbero ya rijya tegeko rishasha rigenga ubutare n'agataka rero nagira ndakuremeshe umugani wa minisitiri ati uzohengere twakoze hajya bijavuze ajya 20% nayo tuba turashira ku ruhande ruti ndashaka mpombe ko bijya bindi bisigaye mugabo ayambere ndayashitse ngaha ubu rero ko bijya bice 80% rero nivyo rero bagiye gukora niho rero duca tuvuga tuti aha naho rero tuhagabura gute rero ntugire ikibazo gihambaye muraze twamatuvuga yuko leta mvyeyi mu bisanzwe ni bon père de famille ateza gusumira abana kurondera rero subwo gusa naho bukera muzobona yandi makontra turarondera yandi masosiyete azoza kwimba ubutare kuko twarabonye ko Burundi budashora hanze ntibushobora gutera imbere kandi cambere cyo ushora hanze no ubutare nyene dufise kugira ngo buturamire dushobore gukora ibikorwa byose by'iterambere.